Ndakuramukije cane nshuti y'umusaraba, dusangiye urugendo rwo kuja mw'ijuru, nongera nkwipfuriza umwaka mushasha mwiza. Ndawukwipfurijemwo intsinzi ku caha, intsinzi ku vyo utari bwaneshe, intsinzi ku vyo mwari mukinigana, uze ugere naho utari bwashike mu mwaka wa 2024. Ico utaronse mu Mana wari ucipfuza muri uno mwaka, Imana izikiguhe iyo ntsinzi uyironke. Ndagomba dukomeze iri jambo ariko dusomye mu Baroma igice c'icumi ku murongo wa 11, hari umurongo uvuga ngo kuko ivyanditswe bivuga ngo uwumwizera wese ntazoterwa n'isoni. Amen. Pawulo yanditse amajambo bisa nkaho atarayiwe, ariko kwari kuyashingira intahe, yibutsa abantu ivyo ivyanditswe bivuga. Ivyanditswe navyo ni Bibiliya, ariko kandi yariko arabibutsa ivyari vyaravugishijwe n'abavugishwa bari barahaciye imbere yiwe, ivyo bagiye bavugishwa barongowe na Mpwemu Yera. Bimwe rero mu vyo bavugishijwe bagiye bashinga intahe bavyatura bavuga bati umuntu yizera Imana ntazokorwa n'isoni. Muri uko kubivugishwa hariho mbere naho Imana ubwayo yabivuze ikishingira intahe. Hariho n'amazaburi abivuga ko umuntu yizera Uhoraho atazokorwa n'isoni. Mbere Bibiliya yoyo ikavuga ngo mbega Imana ibaye umwana w'umuntu ngo ibeshe ivyo yavuze, mbega ntizobikora? Muce mwibuka n'ijambo umumarayika yabwiye Mariya, yamubwiye ngo hahirwa wewe wizeye ko ivyo wabwiwe n'Umwami Imana bizoshika. Uko kose kwari ugushingira intahe ko wizeye Imana. Imana ntitetereza ico cizero uyifitiye, ntikumaramaza. Imana ntishobora kukudeseva. Ico wizigiye ku Mana ukacizera vy'ukuri udakekeranya, Imana iragishitsa. None rero nagomba ndababwire ko Imana itabesha, kandi Imana ntitetereza abayizeye. Nimba hari ikintu ukeneye ku Mana, yizigire uyizere. Zaburi 37 ku murongo wa 5 havuga ngo ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, abe ari we wishimira canke abe ari we wizigira, nawe azobishitsa. Uhoraho umushize mu kibanza ca mbere ukamwizera, ntukekeranye mu mutima ariko ukamurorera wihanganye, azobishitsa, ntuzomaramara. Ivyanditswe bivuga ngo uwumwizera wese ntazoterwa n'isoni. Ryari iri jambo, ndakwipfuriza intsinzi, ndakwipfuriza guhora wizeye. Muri uno mwaka urwane intambara zose uzohura nazo uri ku ruhande rw'abizera, ntukabe umuntu atizeye. Kuko Bibiliya hari naho ivuga mu vyahishuriwe Yohana ko abantu batizera Imana batazokwinjira mw'ijuru. Umuntu atizera ntazoja mw'ijuru, kandi umuntu akiriho. Kandi Bibiliya ivuga ko umuntu atizera ntashobora guhimbara Imana. Kandi Yakobo nawe yatwandikiye avuga ko umuntu atizera ngo yoye kwiyumvira ko hariho ikintu azohabwa n'Imana. Nimba ari ikintu na kimwe ukeneye ku Mana, mwene data ndaguhanuye ube ku ruhande rw'abizeye. Ugwane wizeye, ukorere Imana wizeye, usenge wizeye. Ibibiri tumenye iyo umuntu ari mw'isi ngo mbega ntaba ari mu ntambara. Iyi ntambara turimwo umuntu ategerezwa kugumana ukwizera, kuko n'ivyanditswe bivuga ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa neza, kuko azotungwa n'ibiva mu bikorwa vy'amaboko yiwe. Ngo ariko kandi umugororotsi ngiyo yiyonjoroye ntashobora guhimbara Imana. Nico gituma ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera kwiwe. None rero nayishimikiye kuri no jambo ry'ukwizera, ariko ukwizera kutavuzwe no munsi rimwe gusa, ariko kwahereye kera gushingirwa n'intahe. Mu vyanditswe biriyo ngo uwizera Imana ntazokorwa n'isoni. None rero ndakwipfurije ukwizera,
Imana igudugiriza ukwizera. Niwumva ukwizera guheze, urasenga Imana uyibwira uti Imana unyongere ukwizera, kuko hari ahantu umuntu ashika ukwizera kugagabanuka. Ariko nkwipfurije intsinzi y'ibihe byose. Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire.